Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Urakaza
kugira igicapo n'imibanda yose iri kuri naze isheje izina ryawe uragaheza kigwa mukama Yesu Yesu turakuninaza Yesu turamukunda Yesu turakwemera nk'Imana uragaheza kigwa mukama Yesu isi yose n'ikurugazi abantu bose bagukorera amashyi Turanina hati izina ryawe izina ryawe Mesiya izina ryawe Munyakigongwe izina ryawe Mahoro izina ryawe Rukundo izina ryawe Kanyamuneza n'ubuheza niwe mwami w'abami wewe Mesiya wewe Yesu zina ryiza wewe Yesu zina ribora wewe mwami uganje hejuru y'amajuru yose wewe mwami uganje kw'isi yose akicyubahiro mukama Yesu uragashemezwa mukama Yesu uragashemezwa mukama Yesu umugenzi adahemuka uri inshuti nyayo
mwami n'abahora bicisha mu munsi ntibemere kuri imana nako baje kubasha bwawe bwigaragaze uragaheze imyaka yose izina ryiwe rizimana irakiza yayumvire neza igihugu ciwe imigizi imuke ibimuga bihaguruke uragaheza kigwa mwami yesu izina ryawe rirabogora izina ryawe rirakiza izina ryawe ni mesiya ubyiruke ntigera maramara igihugu cyakamira kandi kiyobe ubuninazo bwawe uragaheze kigwaguka amaherezo yari nahanze ubukuru bwawe yari nahanze urukundo rwawe ububasha bwawe yari nahanze Imana iri hejuru ya byose Imana ishoboye urakwiye kubinazwa imyaka n'imyaka urakaninaazwa mukama Yesu urakaninaazwa waturutse kubera intsinzi yawe n'ibitangaza ukora muri umwe wese muri twebwe no mu buzima bwacu mukama Yesu nutwikiriza amaraso yawe y'igiciro ntangere amaraso yawe natwikire urugo rwanjye n'abarubamo bose amaraso yawe natwikire umuryango wanje n'abagenzi banje nutwikiriza amaraso yawe y'igiciro ntangere n'abanzi banje mutima mweranda nuze kuri jewe wohora imigozi yose ibifashi byose n'ububasha bw'abashitani bwose bundiko hamwe n'ivyiyumviro bibi byose ivy'ukwihebura izina rya Yesu ndarekurira abansi banje ikibi bankoreye kandi ndabarungikiye iminezaniro myinshi izina rya Yesu ndabujije imitima mibi kuntera no gutera umuntu n'umwe baba mu rugo rwanje n'ababanyi banje izina rya Yesu ububasha bw'amaraso yiwe ndacagagura imigozi yose ituma abansi banje abavyeyi banje abasokuru banje canke abandi bantu abaribo bose bandira ku bubasha bwo kungirira nabi izina rya Yesu no ku bubasha bwa mutima mweranda ndasanga
muri ibyo byose bigiko byatewe n'amajambo yo kutongerera n'imivumo byamvugiweko. Ndasimanganije kandi ndasambuye ububasha bwose bw'ibyago, ubw'imigambi, ubw'amasezerano n'ubw'imigirwa yose byakozwe ngo bigirire nabi. Kubera inema y'ibatisimu nahawe, kubera iteka natewe no kuba umwana w'Imana, kubera ukwemera mfise mu Mana Data, Mwana na Mutima Mweranda, mwirukanye umutima mubi wose, umutima w'indwara wose, nibimveko. Amaraso ya Yesu yabambwe arambohoye imigozi yose, ibitero byose n'ububasha bw'amashetani bundiko. Ndatangaje Yesu mwitegereje wanje w'umwana w'Imana, kandi nduguruye Mutima Mweranda ngo akore muri jewe. Mutima w'umugisha, kora ku mutima wanje, kubindimo byose no kubimpakura byose. Sambura ibyo byose bidakomoka kuri wewe, kandi ukize ibikomere by'umutima wanje n'iby'ubuzima bwanje. Mutima Mweranda, ndagutuye Data na Mama, ndagutuye umubano wabo, wewe utanga ubuzima kandi usambura ibyo byose byampongataje. Niwinjire mu gihe cy'isama ryanje, ndagutuye imyaka ya mbere y'ukubaho kwanje. Numurere, nunyuzure, nunagure ubuzima bwanje, ugushaka kwanje, ubushishozi bwanje n'ivyiyumviro vyanje. Ndiyeguriye rwose urukundo rwa Yesu Kristo. Mukama Yesu, amaraso yawe y'igiciro ntangere ntacyorora amaso yanje yatyoye kandi ayagiye neza. Mukama Yesu, cyorora woge uhezagiye agace kose k'umubiri wanje. Mutima w'umugisha, nuzuragura ubwonko bwanje, ukwibuka kwanje, ukwiyumvira kwanje, uheze usambura ibyo byose bituma muhunga. Mutima w'umugisha, ubu nawe ukora ku ngingo imwe yose y'umubiri wanje. Ingingo z'imbere y'umubiri, iz'inyuma, iz'ukubona, iz'ukumva, iz'akanovera, iz'ukumoterwa n'iz'ugukorakora. Mutima w'umugisha, kora ku mashami yose y'imitsi yanje, ku mihora y'imigende yanje yose, ku mihora y'imwemu n'iy'amaraso. Kora ku mirya yanje yose no ku magufa yanje yose. Kora ku ngingo zicamwo ibifungurwa n'ingingo zirondoka. Mutima w'urukiza, nukize kubw'ububasha bw'inkomanyeranga za Yesu. Kiza umubiri wanje, umushaha wanje n'ubwenge bwanje. Bikira Mariya mawe, nkura muri ibyo byose ndimo bitari bya Yesu, kandi umwikire wese n'umutamana wawe w'ubuvyeyi. Mubikire uzira gatosi, nusabire kandi mpamagarire ko ubudahengeshanya. Mutima w'umugisha w'Imana Data, izina rya Yesu Mukiza wanje. Amen. Ku izina rya Yesu Kristo Umukiza wacu n'Umukama wacu, mu bubasha bwa Mutima Mweranda, kubw'igisabisho cya Bikira Mariya umuvyeyi wacu twaragije kino gisabisho yasamye atari igicumuro, umugabekazi w'ibohorwa, umugabekazi w'intsinzi,
icya Yosefu mweranda gishugumiza amashetani, icy'abamarayika bakuru Mikayeli na Rafaeli beranda, icy'abamarayika barinzi bacu n'abatumwa Petero na Paulo beranda, n'icy'aberanda bose. Turambaje ikigongo cy'Imana Data, umuco n'ubuvunyi bwa mutima mweranda mu byo tugomba gukora no kuvuga byose, kugira ngo ntigaragaze ububasha bw'ibohorwa, ubw'intsinzi n'ubuninahaza bwa Yesu yatwigishije gusaba Mana Data ngo adukize wa mubi. Amen. Muvukanyinga ububasha bw'intsinzi ya Yesu Mukiza ni ukubohora imyandu n'ibyago byose biva ku gukomantarira mu gicumuro, ku basokuru bawe cyangwa ku bikorwa by'ububasha bw'umwijima n'ubwa sekibi, ibihago, imivumo, ukurabura umutima, ugutongerera n'interezi z'ibiterekerwa n'imizimu, ugupfumura, ibihamuro n'ibitumano. Amen. Izina rya Yesu. Amasezerano yose n'indagano byose byagizwe na wewe cyangwa abandi bantu ku izina ryawe, waba wabibemereye, wabakingiye ikibaba cyangwa utabizi, bikagirwa n'ababyeyi bawe, abasokuru bawe, bashaka kukwegurira shetani cyangwa undi mutima mubi, ibigirwamana cyangwa imizimu ya basokuru bawe ngo bigukingire cyane ngo bakwatire mu migirwa yo kubandwa, ubufumura kibure bagomba kuronka ikintu icyo ari cyo cyose, amafaranga, amagara, ugushimwa cyangwa ubukuru, byose ni bipfagusa kandi bisambuke kubw'amaraso ya Yesu umwagazi w'Imana watsinze. Amen. Kubw'ubukuru Yesu umucunguzi yahaye mu maraso yiwe yasheshe, kubw'ububasha naronse gusangiza ubusaserdoti na Kristo ntayindi abikwiye, ndakubohoye muvukane imigozi yose n'ibitero bya shetani, kubera ukuganzwa n'amashetani cyangwa ibikorwa n'ibijyana, imigozi yose cyangwa indagano zose zikoreye ku mupfumu, kurahura imitima, kurahuza, ku mukuru w'abaterekera cyangwa abakoresha ibintasi, ku bakoresha amadini akoreshwa na shetani, ku mukuru atanga ibiheko, kuri ubumenyi cyangwa umupfumura mu kuvura, n'abandi bose baba barakoshe ku buryo bwinshi butandukanye, byose n'ibicagagurike kandi biherengete butakigaruka. Ku izina rya Yesu ndasambuye kandi imigozi yose igutuma ugira ubwoba, kwifuza kuva, kwiyahura, kwica abandi, kunywa ibiyayuramutwe, kumwe n'imigozi yose y'ubushurashuzi n'iy'ukunigwa n'ibishetani by'ijoro, ku izina rya Yesu. Amen. Kubw'ubukuru bw'izina rya Yesu no kubw'ububasha bwa Yesu, kubw'ububasha bw'umusaraba wa Yesu, umugambi w'urukundo wa Mana Data n'ububasha bwa mutima mweranda, imivumo y'ubwoko bwose n'inkurikizi z'ibyo wagize cyangwa ibyagizwe n'ababyeyi bawe, abasokuru n'abasokuruza bawe, kugeza ku rwaruka rwa kane mu bintasi, mu gutekera, ukubandwa, mu gupfumura cyane mu biheko, byose nibikuveko kandi bizimangane rwose mu buzima bwawe, ku izina rya Yesu. Amen. Byongeye kandi ububasha bwose bw'umwijima bufatiye ku migirwa n'imihamuro y'ibintasi wagize cyangwa ku bikoresho byashyizwe muri ubwo bubasha, waba waratunze cyangwa warateswe, nibisambuke byose ku izina rya Yesu. Amen. Ndatangaje n'icese ukurokoka, ugukira n'ukubohoka kwawe ku izina rya Yesu Kristo. Amaraso y'igiciro ntabere ya Yesu nagutwikire muvukanyi uri ngaha, akuzigame mu ntsinzi yawe, umumarayika murinzi wawe nakurinde kongera guterwa n'amashetani, ku izina rya Yesu. Amen. Mutima mweranda nakuzuza urukundo rwiwe, akwambika ububasha bwiwe, natsimbataze muri we ubukuru bwa Yesu, kandi aguhe kwama ivyama by'urukundo by'amahoro n'akanyamuneza. Mutima mweranda naguhe kwamutera imbere mu guhinduka nyakuri, maze wihambirire ku Mukiza n'Umukama wawe Yesu Kristo n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'amagara yawe yose, mu rukundo rw'Imana Data, ku izina rya Yesu. Amen. Bavukanye Yesu agira ati, agomba kugendagendera, mutembereze hajya hose, mutembereze muri ba bandi bose, hamagara rya zina turirahaza tugakira, semerera hamagara rya zina ribohora, hamagara rya zina
ribomora za mpome, hamagara rya zina ryugurura ya miryango y'imigisha n'imihezagiro, hamagara rya zina riturema gushasha. Nguyu araje ngo arambure izina ryiwe risigura. Ntiwumvirize mugenzi wawe, ubu ni umwanya wawe n'Imana yawe. Nigana n'izina rya Yesu, ntumurekure ngo Yesu agenda atagukijije, atagukirije abawe, atakubohoye, atagize byose bishasha. Ugumu umuhamagara. Nubwo azoba ari hariya aragukora kuri hariya, niyo aba ari ngaho arakora kuri hanze, hamagara rya zina rikiza. Abavukanyi batuje imbere, tumuhamagare, tumutazire, tumuborogere, twongere tumurire. Muhamagare rya zina rikiza.
Hallelujah.
Urakoze
mwami w'abami turakukuriye ubwatsi Siku
Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni neza, Imana yacu ni mukiza, Imana yacu ni impuhwe, tuyikomere amashyi. Tuyongere n'ayandi turetse kubinazwa no gukurira ubwatsi, tuyongere n'ayandi mashyi. Yesu yatugeneye mwamubonye, ego cyangwa mwamwumvise, Umukama yakanyaza mwese mwamubonye, mwamwumvise, no kuko yakoze kose umutima no ku mubiri Umukama tumukorera ubwatsi. Nakora kanya nabo baba badusabe ubuvukanyi Mukama yahanira kubona ibyo Yesu ariko arakora mukaba ntiyabibonye byose, yabonye bike kuko ibyo Yesu akora iyo byandika ngo bigeze byinshi kandi byinshi cyane. Twagomba rero tumuhe kano kanya atubwire bike muri ibyo Yesu yakoze, harimo ubuvukanyi. Yesu mukiza, Yesu ni Imana, Yesu yatugendeye, tumukomere amashyi. By'ukuri Yesu ni muzima, ibyo yakora kera n'uyu munsi aracyabikora. Yesu ahabwa icyubahiro. Ndavuga bike cyane rwose ku byo Umukama Yesu yakoze. Yesu nta muntu n'umwe atagendeye. Umukama wacu arabikira. Hari abantu bari bigeguye, Umukama yabahaye ukwemera n'ubukomezi. Yesu ni Imana. Umukama Yesu yatanga gukora kuva mu mwuka y'imisa. Hari umukobwa yasabye Umukama Yesu ngo amuhe gushinga urugo kugira ngo yibere afite imyaka 35. Umukama Yesu yagutezagiye muvukanyi. Yesu umukiza, Yesu Imana. By'ukuri Yesu umukiza. Tuvuze umuntu umwe bashobora kuba ari benshi, wowe ntuzi icyo wasabye Umukama. Hari umuntu yararwaye hepatite C, yarafite imyaka 45. Umukama Yesu yamukijije muvukanyi isanga umukiza rwa Yesu. Yesu ni Imana, Yesu ni umukiza. Hari umuntu yajyaga acumbagira ukuguru, Umukama Yesu yamukijije muvukanyi, urashobora gutambuka neza. Yesu ni umukiza. By'ukuri turemera ko Yesu ari Imana. Sibye tumubwire Yesu ndakwemera, Yesu ndakwemera. Tube tumuhanga amaso n'uri mwanya mu makora. Yesu ndakwemera, Yesu ahabwa icyubahiro. Hari abantu bari barwaye amaguru, abantu benshi bari barwaye amaguru. Umukama Yesu yabakijije bavukana cyangwa umukiza rwa Yesu. Hari abantu babiri bari bafite bagira ubushuhe butsinda nibava. Umukama Yesu yabakijije, yabakoze ko umuruma umeze neza. Umukama Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ni umukiza, Yesu ni Imana. Hari abantu bari barwaye ama-infection urinaire, mu kirundi sinzi babyita, ubwabo Umukama Yesu yabakijije bavukanye sanga umukiza rwa Yesu. Yesu ni umukiza. N'uyu mwanya mu matora tumuhanga amaso, tugume tumwemera. Hari umuntu yarafite imisonga myinshi mu mutwe, Umukama Yesu yamukijije muvukanye sanga umukiza rwa Yesu. Yesu ni umukiza.
hariho umujene agwaye byajugumiye amaboko kandi yari ntabwo y'intandara indwara y'intandara mukama yezu yagukijije muvukanyi sangurukiza rwa yezu yezu arakuza yezu arakuza yezu arakuza yezu arakuza yezu arakuza yezu arakuza imiryango itari ifite ifungura yari mu bukene umukama yezu yabahezagiye bakunda hari abantu babiri baje ngaha badahuza umwe yaca ngaha uwundi agaca hariya ariko umukama yabahujije bavukanye aho muhura murarwana muntu umukama yezu yabasubije hamwe. Hari abanyeshure bayobewe mu ishure bakaba barindira yezu ko bari biteguye umukama yezu yabakojeje bavukanye abahezagiye umukama ahabwa icubahiro yezu n'imana. hari umuntu yarabaye ku kirenge yarafise ikirenge kivyimbye umukama yezu yamukijije bitewe yuko hari ibintu warenganye baguteze z'iyozi bica bituma ukuguru kwawe kuvyimba kandi kirabura umukama yezu yazimanganije ubwo buzakabije yarakijije yezu n'imana yezu n'umukiza tuve tumuhanga amaso abemera ko yezu ari imana baduze amaboko bavuge yezu n'imana yezu n'imana yezu n'imana yezu n'umukiza nahabwa icubahiro. hari umwana arwaye bronchite afite imyaka 5 umukama yezu yagukijije muvukanyi sangurukiza rwa yezu. yezu ni mukama. hari umwana w'umujene atumvikana n'abavyeyi umukama yezu yamukozeko araguha ingabirano inema yo guhinduka umugiye kumvikana n'abavyeyi. yezu n'imana yezu n'umukiza. hari umuntu yaje ngaha agwaye yaguma yicaye bidakunda ko ahagarara umwanya munini umukama yezu yagukijije muvukanyi urashobora guhagarara umwanya wose ushaka kuko yezu ni muzima. yezu yagukijije yezu ni mukiza. hari umuntu yararwaye neza siyatike mbere yaje ngaha ababara bigorana ko atambuka muvukanyi ashobora guhaguruka ugatambuka ko yezu yagukijije. yezu mukiza. yezu ni imana. yezu n'umukiza. hari umuntu yarafise umutima utera cyane yarwaye hypertension umukama yezu yagukijije muvukanyi arasubiza kanseri yawe ni normal umutima wawe utera nk'uko abandi bose itera. yezu n'umukiza. yezu n'imana. hari umuntu yahora yisoba ko mw'ijoro byamutera isoni umukama yezu yagukijije muvukanyi sangurukiza rwa yezu. yezu n'imana. tukwizera ko yezu ari imana. yezu n'umukiza. n'uyu mwanya ariko arakiza tube tumuhanga amaso ntihagire ubusamara. yezu n'imana. hari umuntu yararwaye umuna mbere n'uyu munsi yavuye umuna mu gitondo umukama yezu yazimanganije iyo ndwara yawe muvukanyi ntuzosubira kuvumuna. yezu yagukijije. yezu n'umukiza. hari abantu bari biyugaranye mu bintu byabarutisha cyane mbere nta n'umwe bashaka kubibarira umukama yezu yuguruye imitima yanyu arabaha amahoro arashyiramo amahoro umuridegenza. yezu n'umukiza. byose yabyikoreye ku musaraba. yezu n'umukama. yezu n'imana.
hari umuntu yararwaye indwara y'igisazi mukama Yesu yagukijije umuvukanyi sanga ukiza rwa Yesu. Yesu mukiza, Yesu n'umukiza. Tukituze ko Yesu n'umukiza, nta kimunanira, Yesu n'umukiza. Hari umuntu yarafise amaselule yarimo kanseri mu maraso yiwe, hari yarafise amaselule ibihimba bimwe bimwe mu maraso byarimo kanseri. Mukama Yesu yagukiza arazimanganya iyo kanseri Yesu n'umukiza, Yesu ni Imana. Hari abantu bararwaye indwara zo mu nda bariga cyane, Mukama Yesu yabakijije abantu bararwaye indwara zo mu nda, Yesu n'umukiza. Muri bo hari umuntu yarafise hanze kwa muganga ko bazomwoza kuko hariho ibihimba bimwe bimwe cyane cyane ko birononekara. Mukama Yesu yabakijije muvukanyi sanga ukiza rwa Yesu. Murabona hari uyundi yararwaye ama-intestin, Mukama Yesu yabakijije muvukanyi sanga ukiza rwa Yesu. Yesu n'umukiza, Yesu n'Imana. Hari umuntu yarafise utugere ku gihimba cirondoka yaraye umuhungu, Mukama Yesu yagukijije muvukanyi sanga ukiza rwa Yesu. Yesu n'umukiza. Tubwire Yesu ndagukunda, Yesu ndagukunda, Yesu ndagukunda, Yesu ndagukunda, tumukomere amashyi Mukama Yesu. Hari umugabo yarafise infection yatuma ababara sida byakunda ko arandura amabanga neza, amabanga y'ububatsi. Mukama Yesu yazimanganije infection muvukanyi sanga ukiza rwa Yesu. Yesu n'umukiza, Yesu n'Imana. Hari undi mugabo yarafise imbuto zidakomeye igihe Yesu yariko aratembera yaguhezagiye yagukijije muvukanyi sanga ukiza rwa Yesu. Ugiye kurondoka, Yesu n'Imana, Yesu n'umukiza. Hari umuntu yararwaye amavi bizakunda ko apfukama, muvukanyi fukamira Mukama, Mukama Yesu yagukijije, Yesu n'Imana. Hari umuntu yararwaye ukuboko bizakunda ko aziza amaboko batambira Mukama, muvukanyi haguruka utambire Mukama utayaye, Mukama Yesu yagukijije, Yesu n'Imana. Tubuze umuntu umwe twumvise ko bashobora gukora ari benshi. Hari umuntu yararwaye mu gihimba cirondoka, hari ibicafu, Mukama Yesu yogeje iyo micafu yose arayikura. Yesu n'umukiza, Yesu n'Imana. Hari n'undi yararwaye kanseri kuri corde uterine, Mukama Yesu yagukijije muvukanyi sanga ukiza rwa Yesu. Yesu n'umukiza. Tuboneye ko rwa Yesu ndakwemera, Yesu ndagukunda, Yesu n'Imana yanje, Yesu n'umukiza wanje, Yesu n'uhabwa icubahiro. Mukama Yesu n'Imana n'umwaka wose. Umukama Yesu tumwongere yandi bashimire. Twagomba dusabe mwaka makanya umuntu yumvise ko bamuvuze, atari ukuvuga ngo kumbure ngo bishoboka oya. Umuntu avuga ewe niyumvise ni jewe atari namwe ashimire ntawe Mukama. Ubahinzi n'abaze mu bubangutsi
kanseri ya saratani sitagiza kabisa kitageze gute nayigisha sebiye peruka neto bezero nari baye mu hama bariko baratanga tukonyene darabaye ndamubwira ati yesu tukuri mutenyana mu kandi sisi n'ubwishiko sambuza kanseri de la gorge sana sambuza na ntabwo kugira kubute n'ukira cyane hama ndetse mu misali kugira turi muri wa ndasubira kasambuza sura kugira kwayo ubu rero aho yese baragenda bafatira muri impande yacu sewe niheze ndamukora ndamukoze ko ntabwo rero ndaryohewe kubona ndamukoze ndahaguka cyane ndahaguka kasi kabisa mu maciro ndashobora kubikaba mu madariki mu mafaranga igihe kikaba ahantu kuko ko bareze muri iki kigo kirakuzana kwayo rero izina rinahazwe iteka n'icyubahiro nazo gutema mvuye hasi ndazungurirwa cyane nshobora kwicara ariko ku munsi nagiriwe amahirwe yo kuza ngaha basenga bamwerera uburyo numva uno munsi twagusingasinga rwose ariko nazi n'uzamuka dusoma mu mpera zo mu imana yacu ikomeye cyane imana ishimwe twibutse abatuye izina n'agaze Yesu jewe twagashimiye mu bantu bakize yakize umurongo akenera akize jewe narikarikize kandi ndabona nakize narigishije ibipimo byose ndagisha shanje finale ndafata y'amiti basazana ntari ibitero by'abantu bari babikora yarishaka kwambira ko nyuma y'atandatu nyuma y'isi nagiye gusubira ku ishuri finale bambaye ko bakize ati ngaho nyuma y'atandatu uzoshobora gukora isubire finale hari n'abantu abarinzi bigaragara nk'umuntu yazibisaba kumunda nk'umuntu yo kwibarira n'amateka bitazajyaho ababizi barabizi na n'abari ngaha bizakunda yuko mfungura amatiriyo nkanywa amazi nkakumvikusa bakabona nyuma nk'akasiriyo ubwabwo umwe nizo ziko ziragenza kubera kanagenda kugurisha ekogarafi nkamuganira nagwaye n'ibindi barambwira ati ekogarafi yawe ni nziza cyane ariko uragenda ku muganga baramubwira ati akuvure amaragenda ku muganga w'amayinterese arambwira ati wowe igipimo gutuma kirasinze cyane rwose ati mugabo kubera bigoye cyane akambikira umuti ubura gufasha uwo muti hageze nk'iminsi nk'itatu maze kumufata aho rero bavuze yuko hariho umuntu ibyo mwamuteretse naciye nshima Imana yuko muri abo bantu najewe n'iyo kuko yaramubeshanye hama
mugabo Yesu yataragenda niho dushiragirira musaba ubuye hariya numva ntandukanye n'ubu nyinshi ndashobora gutera intambwe uko nshaka kandi nawe nanajeje kandi bavuga ati nanjye reka muri uyu munsi Imana izosubira kuba aho Yesu yataragenda namuhereje abana ndafite abana bakunda gukorerwa n'inkorora cyane nahereka kubavuga kugira ngo bavuga ko bemeranyije mu kigobe ariko iyo nkorora kandi ubusinzira kiva ko imiti ntiyumva ariko bafite hariho umwana w'imyaka 5 agize bronchite bibaza ko arimo kubera umwana w'imyaka 5. Kristo ni ubuzima, Kristo ni Imana. Nanjye ndasenda ko ari Imana kandi ndabihamya. Nanjye gushimira nawe bavuze abantu babiri bavukana barashobora bahunda umwe asanga uruhande n'uruhande ntabasana n'umuntu. Niyumvise yuko ari jewe kubera nagize mushikanje twarabanye tubana n'abandi arakora arashikana n'ubu ntacimara n'undi ruhande rero niyagire ko ari jewe kandi nabasigaye babijeye yesu we yabikoze rero tugere kwisi rero namwe tumenye
Kristo. Murazi ko umuntu w'isana y'ababyeyi iki gisabisho tukimuragize kugira ngo nuko abasamara maze na cya giterwa amajambo yo kukubwira unyamenya tutarayavuga umaze kugishyira mu biganza ndetse akamenyesha gusabira kwa Yesu. None yakoze kubana natwe kuko yaba umuvyeyi n'ubabandanya gutangira. Ubugira kabiri nagirebera abantu benshi mwarusigabira yo kwirira Yesu amosozi yanyagiye gucika amariba y'akanyamuneza. Bavuganye ibisanzwe cyane cyane kuri twebwe abantu b'abagabo, si kenshi umugabo umwe yabuze umuntu aja kuririra yibwaranye. Urinze ugira iyo ngabirano yo kuririra Yesu arenganye ni ingabirano imuvako koko, kandi niyashikama wamuhaye rya mosozi yawe uzoshinga intamu umunsi umwe uti naraririye Yesu nawe aranyereka kuri Imana yawe. Mugusozeranira ndabasabe igihe cyose mwemerewe muze kwa Yesu, ndabasabye mukoze adorasiyo bavukanye, ndabigize ibindi byose tuzobirongera muri adorasiyo. Umwanya muzomara mupfukama imbere ya Yesu muzobona ko imiryango isigura mu buzima bwanyu, muzobona imigisha n'iminezero, umutima wanyu uzorema, muzobona mubandanya maze twese tubatangarire kumbe byose mubivoma imbere ya Yesu. Nicyo tuba jewe bahita n'abisabire igihe cyose tuzoja imbere ya Yesu muzonsabire kuko ndazi ko azokumva ivyo muzoba mumubwiye. None tumusabe uwo Yesu ko abandanya duhezagire, tumutahane muhira ikaza kuba mugezagire kuti Yesu ndashaka ko tujana nukuri Yesu nodeke mudedejeye ingo tujane. Kandi ndabasabye igihe cyose muzoja mu misa ubu duhindura uburyo twasenga tugejeje gusangira muganirize Yesu. Reka dutekereze no muri bya bintu byose ndimo mukubite turo nka zitatu amutura bibona Yesu bituma shapo Yesu ayobye bituma yoyo. N'ubu rero tumujane kugira ngo n'abimuhira babone ko twatahanye Yesu umwami w'abami. Ndabakengurukiye umukama wandanya bamezagirira tugira. Nimora n'umukama
dusabire izina rya Data n'irya Mwana